Yes, sir. Yes, sir. What's up? What's up? This is BKTV, Burundi Kingdom TV. The mission is the road to success and the biography. It's Moses on mic. Twamatua ibintu bimeze neza cyane. Nabemereye yuko jewe nazo kugenda abaye ibintu bitari top. Rero no munsi ni munsi dasanzwe muri studios zacu za BKTV. Twaramutse twakira umushitsi witeka cyane yatugendeye. Murazi ko tubaye ikiganiro kugira umuntu acumviriza agira ikintu kizima asigaranye. We rero ukabara kino kiganiro gumana natwe uraza kumenya vyinshi utaruzi ntucikwe. Agaseke kuno munsi nagaseke kari special kaze cyane karibu gose. Murakoze cyane. Muguwe neza cyane. Neza cyane. Muranaberewe gose. Murakoze cyane. Ego. Buntu bw'Imana. Buntu bw'Imana. Ako kandi rero ubuntu bw'Imana umuntu aba yakoze agatravaya akacabana ubuntu bw'Imana. Yes, ubuntu bw'Imana. Donc naho ja gukora hatarimwo Imana ntibishobora kugenda neza. Byose biguma nimba tuberewe imibiri ni yayo. Ego. Niberewe rero si twebwe. Acavuga ati Mariote bila Yesu ni bule. Bule sana. Ugira ko rero naramutse abantu nabidondora bamenye yo turi kumwariwe. Murakoze cyane. Ubwa mbere no manza gushimira iki kinyamakuru cyane Burundi Kingdom TV. Nitwa Ntawuheza Daniel, abenshi baramenyereye ku izina rya Dani. Umunyagihugu mutoyi cyane ariko umurundi akunda igihugu c'amavukiro yiwe n'indongozi z'igihugu kuva hejuru gushika hasi. Dani muri Bible n'umuntu yabaye umuhizi cyane n'umuzima busanzwe nuko bimeze. Yego cyane. Urubatse kumva nsa n'umujene omenga n'umujene ngina 25. Ya, ndubatse Daniel canke Dani n'umupapa w'umutambukanye umwe n'abana bane. Biento hashobora kuboneka no wa gatanu. Imana ibikunze. Yego. Turumva yuko ofise umutambukanyi kandi urumva ko uvyishimira. Hari amafoto nigeze kubona asirikira ajanye n'urugo rwawe muhimba umeze neza cyane. Kajya kanyamuneza mugakura he mu rugo. Icyo nakubwira cyo murakoze ku ico kibazo ntubaye wa mbere ntubaye no wa kabiri urumwe muri benshi bambaza ico kibazo. Yego. Daniel ibanga ry'urugo jewe n'umutambukanyi wanje ntajyo twokwishoboza. Ni jewe nawe hamwe n'Imana yacu. Urugo rutagira Imana sinibaza ko rushobora gukomera. Nane igitabu c'ubuzima ubayemo canke igicapu ni indoto wari ufise kuva kera canke so kuvuga ngo ubuzima bwose umuntu abamwo abantu babaho bifuza kubaho neza. Uno munsi Daniel sinari nzi ko muri kazoza nzoba ndise w'abana bane. Ego. Ndafise umuhungu w'imfura yitwa Nziza Kenny Divin. Ndafise nabashikiwe Kenny Divin akwije imyaka 13. Ego. Hariho mushiki wa mukurikira yitwa Cibutso Krista Daniela. Uyu rero Cibutso Krista Daniela hari impamvu iryo zina ego niko barakikubaza. Ego hari impamvu iryo zina twari mwisi Cibutso nk'iyo ndarivuze ndumva nishimye cyane kuko hari byinshi nibuka by'amasezerano bitari bimeze neza ariko nabonye Imana ibigira bikaja ku murongo. Hanyuma uyo nawe afise imyaka 7 n'umukobwa. Hariho uwundi amukurikira gira gatatu yitwa Nihezagire Ani Santa. Nawe iyo mvuze Nihezagire tumba kari by'ama blessing. Kibihezagiro. Izina ryose rirafise inkomoko. Kandi inkomoko atari y'abana b'abantu ari y'Imana. Urabona ko kera abavyeyi
barita abana ugasanga bivanye- bita abana amazina bivanye n'ibihe barimwo ababanyi canke canke ababanyi ugasanga agombye gukomeretsa canke no ariko Jesu uko ni amazina iyo mvuze ca nibuka kugira neza kw'Imana. Uyo rero ni uwa gatatu. Hariho uwa kane yitwa Nininahatswe. Nininahatswe Aveni Ketia. Ego uyu Nininahatswe muravyumva namwe ko ari Nininahatswe Imana Nininahatswe. Aveni ni irivuye kuri mama wiwe. Mama wiwe n'umuntu akunda kuraba sinema gose. Izo sinema akunda kuraba kenshi iyo ntashe ndumva bavugamwo umuntu Aveni. Nshashima kugashiramwo kugira mama wiwe nawe aryoherwe yiyumve ko nawe ari icitegererezo nka zirya sinema araba. Urya Aveni araba mu masinema yumve ko no mu rugo amufiseyo. Nico nayo mazina abo bana nagiye ndabaha kuko numugisha kuri jewe. Yego nico gituma ayo mazina yose afise insiguro. Ego turumvise wadusangije ivy'urugo rwawe ngiye ndumviriza kenshi ijambo Imana ryagereraza kenshi kandi twabonye nuko bariko baraturaba mu cameraman atagiye hanze abereke twabonye waje mu ngendeshwa nziza cyane iteye igomwe nouveau modèle bien. Iryo terambere ryawe ry'ubuzima ridusangiza ryagenze gute? Muvuga waje kutagase byemeze gute? Nakubwiye ntushobora gutagata utari kumwe n'Imana. Si twe dutagata ni Imana itagata kuko nibikora. Ijambo ry'Imana riravuga donc isi n'ibiyuzuye byose ni vyayo. Natwe ubwacu turabayo. None nimba turabayo ibiri kwisi ari vyayo tushobora kureka gutagata gute? Hanyuma mwavuze ivy'ingendeshwa. N'ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bw'Imana umuntu agirirwa akabibamwo. Suko uba ubaye umuhinga canke uba ushoboye kurondera kurusha abandi. N'ubuntu bw'Imana ugirirwa igahezagira imirimo y'amaboko yawe. Aho nyene uvuze ko ari ubuntu bw'Imana ko twumvise nyene bavuga ati Imana niyo wahaye ikibanza imbere mu buzima bwawe. Nta kintu coba carashitse mu buzima ikagukomeza ko bacanye gatuma ugira ihangiro ryo gukora kugira iyo Mana nyene guhezagira carabaye kidusangiza nyabatari banga. Donc tugenda turakomeretsa umuntu tumutuma gukora cyane tubaho twinshi. Jewe ndakora kandi cyane sinifuza kuba ahandi ndahari nukuri ndashima Imana kuko haraho yankuye nahingejeje hari naho nifuza gushika kandi bientôt hamwe n'Imana yanje ntegereza si ushobora kuhashika. Wowe uracakira urari mu kwizera. Yes. Iyo uvuze mu kwizera ukibiba kw'ivyiza utegerezwa kubibona. Warumbagije ko hari cyankomerekeje cyane. Ni twinshi mugabo itwatumye nkora cyane. Mpereye nko kw'iyo modoka waruvuze icatumye nkora cyane. Ndibuka igihe kimwe nari muri ville. Hanyuma negamira imodoka itukura. Iyo modoka yari nshasha ni kurire ciguma mu mutwe. Ego yari iyo mu bwoko bwa A26 mugabo ari nshasha. Hanyuma ndibuka nyeneyo yayinsanzeko acarambwira ati mvira ku modoka wewe nishavugisha nta modoka nk'iyi uzogura. Mwe muragera gutunga imiduga sinibaza ko ari niyo muzotunga. Uwo munsi nagiye mbabaye cyane komeretse mu mutima. Ico bita gukomereka bikwiriye ndashika muhira ndabibwira n'abavyeyi. Iyaba babishoboye baca bayingurira ubwo nyene mugabo kubera ko atavyo bari bashoboye ari ikintu cankomerekeje naciye ndabishira mwihangiro rya mbere ryo mu butunzi bwanje. Ego naciye ntangura gutunga imodoka
ndakora cyane ndaronka amahera ikintu cyabaye prioritaire yabaye imodoka yego iyo modoka igize gatatu yego igize gatatu iyo mfise hama igihambaye nukuri Imana ntikora ibitangaza kugira umuntu aje gukomeretsa abandi canke kubabaza abandi me umuntu arashobora kuvuga ivyo ni témoignage none mbe ikiganiro ciwacu kugira ego hari undi bya byarashikiye undi umuntu abana kumenga yihebura hariho abahinga bavuga yuko umuntu yatuye ko ivyiza biheza bikamubako wowe bishingira intahe neza cyane ndabishingira intahe kuko ico gihe uwo muntu ambarira uko sinagira icepfo ni cya ruguru hama muhira mu gufungura byari byo abanyamuji bakunda kwita ngo ku pigu twafungura ku pigu urumva nta maronderero imbere n'inyuma je nari mfise mugabo urabona naciye n'ihiryo hangiro uno munsi urabona ko imodoka ndayifise kandi ndayigiramo tugarutse ku bijyanye n'urugo rwawe twemvise ko wabyishimiye byo bimaze gushika abantu bamaze gusohora afise abakwe n'abakazana baravye ukuntu icitekerezo cy'urugo rwawe bakazi bakugana kugira ubahe impanuro yego cyane hariho abantu bakuze bandusha imyaka y'urugo bandusha amadomeni yose mugabo nkabarusha umunezero mu rugo bakampamagarira ico si umwe si babiri aho mba ndi hose nza mbona umuntu anyibwiye ati wewe ndi umugenzi wawe kuri Facebook madame wanje aragukunda cyane turakeneye uzodutemberere iki ugasanga n'abantu bakuze cyane bafise n'imyaka myinshi y'urugo kundusha mugabo iyo ndabashikiye ikibazo kiba kimwe gusa dushaka tubwire ibanga ryawe n'umutambukanyi wawe kugira mube mu munezero ungana uko n'abana banyu mbega hoho mufise amahera angana gute ko muguma musohoka cyane mugabo jewe donc hariho nk'umuntu akuze kandi ndamwubaha yambariye donc yampamagaye nk'uko arambarira ati jewe naragerageje igihe cyose nsohotse n'umutambukanyi dusubira muhira tutavuga donc hanyuma ndumva mbabaye ntaramubwiye ibanga rimwe ry'urugo ni jewe n'umutambukanyi wanje tukarohereza Imana nta kindi nimba dutahura ko urugo patro w'urugo ari Imana nta handi hari ubuhungiro niwe wibaza yuko umutambukanyi wawe yagushimiye iki ukiri umusore umutambukanyi wanje cyo yanshimiye petetre ntaco nzi mugabe cyo novuga muri we yararavye arasanga ko ndi umugabo w'isezerano umutambukanyi bon ni kuvuga ubutunzi washe kubuhabwa n'abavyeyi ariko umufasha mwiza munamuhabwa n'Imana d'après la Bible wewe wobihamya neza cyane burya ikintu kimwe abantu badatahura nuko umuntu arongoye udusanga mu rugo ugacuvyimba ugacuvuga ngo aha nije mvuga ijya nyuma ngo ni jewe nye n'urugo kajya kantu rero je niyo ndakumvise karambabaza kuko uba wiyibagiye ni jewe n'umutambukanye hanyuma hejuru hariho patro w'urugo ni gute uba ku rugo utavugana n'Imana hanyuma urugo kitega ko rukomera ntirushobora gukomera yes turabanyantege nke muri byose mugabo iyo hageze ku mugoroba ukibuka guca bugufi ugatanga raporo nico kintu rero kinanira abantu benshi ugasanga ingo zirahungabana gutanga raporo attention umukozi iyo ariko arakora ibikorwa kagomba agakora ibikorwa byiza atariko aratanga raporo ivyo bikorwa byose biba impfagusa rero niyo wubatse urugo ukibuka gufukama ku mugoroba ugatanga raporo y'urya muryango kuko rujya rugo je nararutanguye mugabo amaherezo yago si hajya nyene hari indi paradizo donc ijya paradizo rero mu kuyijamwo umuntu wese azobazwa ico yakoze kwisi icyari cyo cyose wakoze
n'ico wavuze uzokibazwa. wewe uriko urushikiriza ibintu cyane kuvuga ibintu bifise ahantu biva. None ku bantu bubatse gasanga umudamu yaraguze agaparasera hariya, umugabo nakazi, umugabo yaraguze agaparasera hariya, umugore atunze inka hariya cyane nayo bari impene, umugabo ntayatune. Abo bantu ubahanura none umugabo yocapfa bwa butunzi buca buja hehe? Aho nyene none nimba vy'ukuri mwarubakanye, Bibiliya ikabivuga ko muzobana karamata, hanyuma ikavuga ko umusore canke inkumi izoreka se na nyina nabo bavukana aje kubana n'uwo yahisemwo akaramata, ukishiramwo ko ushobora kugura parcela canke inkoko, ndaguha akarorero ka hafi, inkoko ukayitungira hariya, ukibaza ko inyuma y'iyo nkoko n'ubu buzima turimwo tuzobazwa buri umwe wese ico yakoze. We ntiwumva ngaho kuri umuhemu w'urugo, wahemukiye urugo, hanyuma ni wagera mu ijuru kuzobibazwa. Tuzobazwa ibintu byose twakoze, kandi izi ngo dutanguza tuzogira romizero prize n'Imana. Nimba ishengero rizogira romizero prize na Yesu, none twebwe ko bavuga ko twebwe urugo ari donc itanguriro ryiza ryo kubaha Imana, nimba ishengero rizogira romizero prize n'Imana, none urugo go ruzosigara. Dutegerezwa donc zoba fier iyo uhagaze imbere y'Imana ugatanga raporo, ba bantu wampa kwa rugo wampa guhagararira nguru, kuko ico gihe batakoze neza ntibazotumbera hajya. Oya, none mu gihe uzoba utonze wewe urindiye gushikirwa ugasanga uri wenyene, inyuma yawe umugore n'abana bagiye gutonda ahandi ntazi batakoreye ahuri, umva uzovumaze iki? Nico gituma rero na burya butunzi y'ubunyegeje urakoshereje umuryango. Ego twisunze cyangwa twihweje urwo ingo zose zitunganije, watubye kufise abana hari abavyeyi batayaga n'ibibondo vyabo, wewe ubwo bute n'ubwo bushinga ntaho ufise, hashutekanya ku bana bawe utagihari, bazovuga ati mutama hari ibintu yari yaraturaze, hari amajambo yaragira twaturako. Ego cyane, jewe ndaganira n'abana gose, hanyuma nibagiye na tugitangura ikiganiro twavuze ibijyanye n'umunezero w'urugo. Twibagiye kuvuga ko imbere yo gushika muri uwo munezero twaciye mu bihe bigoye by'urugo, nk'uko bose bibanesha, mugabo twe twarabinesheje. Umwaka wa mbere byaratugoye, donc anshatse kuvuga kugira abantu ntibavuge ngo n'urugo rwabayeho rw'abamarayika. Yes, urugo rw'abamarayika rwabayeho. Umwaka wa mbere waratugoye cyane mu bijyanye n'urugo, abantu benshi abarababanyi barabizi, byaratugoye. Umwaka wa kabiri biratugora, umwaka wa gatatu mu ntango biratugora, mugabo uno munsi ntibikiri mu bitugora. Nayo amazina agiye urasigura ngo nico yagiye aravako. Ego twaramenye ibanga ry'urugo, naratahuye urugo. Uno munsi rero ikigora abantu benshi bubatse no kumenya ko umutambukanyi wawe umukoshereje udashobora kumusaba ikigongo. Wanashaka arashobora kugukoshereza wene, mugabo wowe ukibuka ko jewe ndi serugo, ukamuhamagara, urabona nga aha naha wangiriye nk'uko bitabereye. Mugabo kubera ko je ntahamagariwe gusambura urugo, ari je ntegerezwa kuruhagararira kandi nzorubazwa, ndakubabariye kwaya makosa wakoze. Wibaza ico gihano ko kingana iki? Urazi gusaba ikigongwe kuko utakoze. We yakoze, mugabo kagaruka ukamubembereza, hanyuma ugaca umwereka, urabona amakosa wakoze, ndakubabariye. We nta jamba nta kigongwa gusabye ntaki, ako konyene ingo nyinshi ziragasamburira ko ngo umugore ntasaba ikigongwe nagira iki. No, nategerezwa wowe umutwe w'urugo. Nimbura umutwe w'urugo, none wubatse urugo kugira urusambura atagusabye ikigongwe. Nta gihe na kimwe Yesu yadusezeraniye ko tuzobaho kw'iyisi ubuzima butagira ibibazo, ahubwo no kuba amahoro
mu bibazo mw'ico gihe rero nca ndamuhamagara nkamwereka aka urabona ko wankoshereje urabona amakosa wakoze mugabo ndakubabariye wumva ari je nakoze ikosa iko akaratahuriza urasigura izovuze yuko umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu niburi wa kane rero byagiye kugenda neza bisigura rero yuko mu ntango ukija kuresha mba ubugeze ku miduga 3 wagiye urahindura ntabwo ari bwabishikeko hari imisore iki gihe itinya gutumbera irembo kwa kanaka ngo ntaco mfise wewe abo bantu bahanura iki nizo nkumi uzihanura iki hanyuma ku bagenzi banje bakera Jesse nkunda guhindura abagenzi ego nibaza banzi baranzi donc abagenzi twatanguranye mu bwana n'ubu turacyari kumwe ku bagenzi banje banzi barazi vision yanje kwa rukurinda yes kurinda kuvuga iki narabwira abagenzi sinshobora kuba imfuvyi hanyuma ndi mba mu kajyango bugurura bakinguruye kamwe gatoyi hanyuma nce nja gusaba ubukwe ngaho negerezwa kuja kudodora aho bazugurura portail donc kuguruka yose hanyuma nkasohoraho umukaza donc umutambukanye umufasha bikwiriye niyo yari vision yanje nta na kimwe nari mfise donc uravye imbere n'inyuma ntaco hanyuma Imana hezagira umutambukanye wanje ndamukunda gose yakugayiye oya naragiye ngenda hanyuma ndamubwira ni igihe cya mbere tumenyanye ndamubwira nsanga mbere uwo munsi ndibuka nari mfise amahera 50,000 mbari uhagaze neza murumva honye nabona ko ndi boss ni narafisigira icyo akora nawe yes cyangomba kumwiyemera ko donc twahuriye tugende ndakugurire inkoko n'ibikaranda baranda kirambira toya mbarira icyo ushaka kumbarira mugabo nta nkoko nkeneye kuko ndayikeneye no yigurira acaranyereka muri portemone yiwe kandashike hariyo amahera afuka yayandi nari mfise urumva uwo mwanya byari bigoye kwiyakira no kuvuga intumbero yawe ego nagiye ntayivuze nje ndamubwira ati sawa reka nzokurondera ejo hanyuma nkaraba telefone je ntunze niyatunze ngasanga niyihwana ariko ndasaba Imana irampa umutima wo kurinda ndabimubwira hanyuma arabyakira neza aravuga ati mbo jewe atari ubu escrow utaje mu bindi ari vision umfise ko ni bon ivy'ubutunzi ibindi byose nubusa ndatahuraho muhira twavuye naho tugeze yes cyampaye espoir nini ego ibintu bitatu rero mu buzima bwawe uvuga ati ibi ni ibintu ngenderwa ko vy'iwanje mfise swati wakuye ahantu cyangwa ingingo zawe wifatiye n'ivyaha donc icambere nakubwiye ko mama yarambariye donc yarambariye kandi nibaza ko ari mu majambo ya nyuma yo kunsezera yambariye yambwiye ati mu Burundi ni wagira urukundo ukagamburuka ukubaha Imana ntuzoba imfuvyi ico rero ni ikintu kintera intege yo kuganira n'abana banje ndababibamwo urukundo kuko burya abantu benshi bihutira ibintu byose n'ijambo ry'Imana rirabivuga atarukundo ntaco bimaze ibindi byose nibyongera uza gufata n'umwanzuro wo gusenga cyane kubera ukundana donc nico gituma mama yambariye ati utagize urukundo ngo ugamburuke donc mu Burundi ntuzigera uba imfuvyi ico rero kirampa intege genda umuntu aganira n'abana cyane ndabaha umwanya ukwiriye kandi strategy imwe mfise mu rugo no ikubitira Crenday abandi bantu boyitahura donc bobikunda indwi igizwe n'imisi indwi iyo misi indwi rero mu rugo iwanje barabizi ko imisi 6 niyo gukora guhera kuwa gatandatu no kuwa Mungu barihitiramwo umunsi bandonka bankeneye mfise amahera ntayafise it's fine ngorane nimwe bambye ati papa urazi iyi dimanche nitwebwe kuva mu gitondo gushika kuwa mbere mba ndi kumwe nabo donc
turashobora no kwisohokera wanashaka zijya Ego. foto wambari nabonye mwabaye Ugasanga amafoto muri dufise- kuri piscine Ego. muryohewe abana ugasanga n'umumama wabo Yes. ya turashobora gusohoka donc Mm. n'abantu benshi hari abantu barabambwira ngo bafise amahera menshi no si amahera ni organisation yiwawe ni gusa. organisation ndashobora gusohoka Mhm. twafunguye muhira kana gusa hanyuma just a tukagenda drink kwicara kuri only, beach ni fanta imwe imwe nani Basi. fanta nangahe aho aho zibye izimbye si ibihumbi bibiri bibiri cyangwa bibiri n'atanu None. ahazimye cyane ni 3000 iyo uri kurayisangira so far aho mwumva ngo n'abana ari 10000 ubu hashasha Ego. tube turavugira no kuri mikro oya aho sindahaja naho nyene n'umuryango Mm. yes ndagenda hanyuma tukicara n'umuryango tukaryoherwa kuko mu ndwi bafise umunsi umwe nimba bambariye ko ari kuwa gatandatu Mm. campagarika byose aha naho mwari kumpamagara Si programa kw'iradiyo y'abana. yanyu, ari muri weekend mfise umunsi w'abana Icyako. usibye ko ico nkora nditaba telefone mugabo kuvuga ngo mbone akenshi uje kundaba n'ikintu cyihuta usanga ndi kumwe n'umuryango sinshobora kuguha n'umwanya w'uko twiherera kuko n'umunsi wabo iminsi 6 yose mba ndiko ndakora ntiwandondeyemo uyu munsi rero wo gutanga umunezero mu rugo sinshobora kuguha wewe ubu uri we wese kuko nimba abantu bakwiriye gutahura ko aka kazi nimba uri ku kazi wabaye okipe n'akazi ejo ushobora gupfa upfuye ku kazi direct Burundi Kingdom TV ica yangaje undi mukozi akazi ntigahagarara eske mu rugo barangaje uwundi mu rugo ntibangaje uwundi donc umugore arashobora kwitwara umugore arashobora kwitwara nk'uko bitabereye umutambukanye yapfakaye kandi sinabikubwiye mama wanje yapfakaye donc agishoboye kuba kuguyiwe cyangwa agishoboye kuja gusubira ku rushinga mugabo arafata ibanga ry'ubuvyeyi araturera uno munsi turagera muri bigero aha arashishikare kugira iruhuko ryiza ico ndakimushimira no kuvuga iki rero nari ngombye kuvuga umutambukanye arashobora donc kutigumya canke umupapa akazana uwundi mufasha canke akarongorwa handi mugabo abana baguma ari basigwa na naka bajya n'abasigwa ba kanaka n'abasigwa ba urumva ko kantu ntikava umugore yogenda avuga ati ujya ntaho uzi umugore umwe yari umugore wa kanaka kajya kandi aka kantu rero karakomeye cyane no kuvuga ibindi byose birashobora gusubirizwa mugabo babana wimo munezero kubera akazi kubera ikintu runaka madiri canke ibi ujya munezero rero ntaho basubira kuronka naki me ifoko babaho batagukondana papa yari yaratwimye no ifoko ubaho donc n'igihe cyose utakiriho bazovuga ati umunezero tutaronkanye papa nta wundi muntu awuduha biba bihambaye cyane tunasozera akabazo k'abavyeyi bivanga mu nkundo z'abana babo bahutumwa kuko nawe jo buraca uronka bakazana n'abakwe n'akandi kantu curangiriza ko uhanura imisore n'inkumi abajene mu majambo maki bamaze kwiranda batabona ubuzima wewe urumva igishinga ntaye cyo arafisana wavuye naho ugeze gira ubutumwa ushikirije abo bantu umwiyomegwe ibiri murakoze cyane hanyuma ikindi gihe muzoduhamagare umwanya ukwiriye kuko ndazi ko abantu bazumva donc iki kiganiro bazokenera kumva byinshi gusumba no kuvuga warumbagije abavyeyi bivanga mu nkundo z'abana abo bantu rero abo bantu no bibutsa n'ukuri mu Burundi burya turemera Imana twese nta muntu ari hatemera Imana bibuke ko abo bavyeyi bibuke ko urugo ari urw'Imana bibuke ko Imana ariyo yihitiramwo abantu babiri baja kubana karamata abavyeyi ataruhara babifisemo boreka kubera intambamye abana kuko bagaruka kwicuza mu nyuma iki Imana yafatanije ntawe gifatanura mu bankira uno munsi mutakiriho bakabana mu bankira uno munsi ari ngaha ejo bagahurira iburaya bakabana wewe ico caha
mu gatolika niho bakunda kuvuga ngo ni icyaha cy'inyanduruko icyo cyaha wabivye kizogukurikirana gushika kwiherezo kuko urugo ni proje y'Imana yego yarutanguje mu tango rya Edeni yes ubivuze neza yego hama kubajene warumbariye icyo no hanura abajene no donc je nifuza kubaho ubuzima bufitiye abandi akamaro icyo ndabahanura rero no kudacika intege gukora iyo tuvuze gukora so kurondera akazi ka leta gusa ngukore donc iyo ukoze akazi ka leta urashobora no kubifatanya n'utundi ukaja muri commerce iki yes je yo nibutse ntaho ndigeza mugabo iyo ni ntereje amaso inyuma nkaraba abajene burunganywe ndumva mbabaye cyane arose mu byo nshaka kubira rimwe vyose cyane ndumva mbabaye cyane me nugukora je uko nagiye ndabaho sinigeze nkunda irigara oya sinigeze nkunda marigara me naho byashika nkayajamwo sinayakunda cyane numva umenga nokora n'umwite mwinshi yego kuko kubanzi jewe aho donc ubuzima bw'iwanje naho ndi man ni ibintu bishimishije twoshimira Imana mugabo Imana ihezagira imirimo y'amaboko yawe ibijya no kuri rero umujene wurunganywe ukomeze kose ntuzutinye kuresha ntuzutinye no gukora no muri Bibiliya Yakobo baguma bamunyaga akaragira iki mugabo yagumye akora ntiyaretse kuragirira abandi yagumye akora hanyuma abajene bubaha Imana icyo kintu kirafasha hanyuma kubaha Imana ntibisigura kuba mu vyumba by'amasengesho canke mu rushengero urashobora kubaha Imana hanyuma ugakora kugira ihezagire imirimo y'amaboko yawe ntuvuge ngo urumuririmbyi ngo uzoba ku rushengero pasteur azokugaburira umwaka umwe ibiri uwa gatatu guharuruke na patiri nuko nyene aca guharuruka mugabo yo donc ukora hanyuma ugahamagara Imana iraba mu vyawe yego tunagushimira cyane ukanya kadasanzwe mwaduha mufise amabanga menshi arafatiriye mugabo muraza muri studio zacu hama ikindi gitubahaya tubateye akamu tukabatuma ko twaze ko muzokwitaba akamu kacu murakoze cyane nta kizobuza tutitaba kuko biri mu ihangiro ryacu twifuza kubaho ubuzima bufitiye abandi akamaro kandi nimba hari ikintu nsengera cyane ndasengera abajene burunganywe gwanje Imana iduhindurira amateka yego murakoze cyane tunabashimira gose mweme kumana kane kiganiro mugisangiza abandi mva ko kirimwe impanuro zikomeye cyane dushimira n'umukameramani wacu twari turi kumwe bye bye murakoze it's Burundi Kingdom TV.